Ndiniteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri muri deni gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko. Ndaguha ikaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira ko tugushikirize kuri iyi saha n'amakuru menshi cyane araza kuba ari mu bisata bitandukanye haba muri politike, mu nkino, n'iperereza, mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu makungu ya kure. Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ikaye baturukaniriza ku buryo bw'idonido. Ndaguhaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri iyi saha n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi kuri ubu ngubu kudeta yamaze gutegurwa bikomeye. Prime Niyongabo umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo Hussein akaza Godefroid Niyombare ndetse n'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca kuri ubu ngubu bamaze gutegura kudeta yo gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye kurongora biramunaniye, akaba rero yayemeye gutanga imihoho bivanye no kungene nyene yamaze kugambanirwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD ndetse n'umushikiranganje wa mbere ariwe Jacques Ndirakobuca, tudasize ndetse n'uhagarariye igisata c'umutekano mu gisirikare ariwe ujejwe igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo. Amako dusumira biravuga ko kuri ubu ngubu kudeta yamaze gutegurwa ndetse binavuga ko Godefroid Niyombare yoba ariwe ashobora kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bituruka ku kungene Perezida Evariste Ndayishimiye yagirizwa ibintu byinshi cyane nk'uko mu makuru twamatubabarira tubigaruka ko, aho ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu igihugu cy'u Burundi gihanzwe cyane n'ikibazo c'igitoro, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje ko ngo igitoro agiye kucifatira mu minwe, aho ndetse yahinduraga abajejwe amabanga muri Isopebu agaca ashiramwo abandi ngo babashe kurongora ico gisata maze ngo babashe kuzana ibijanye n'igitoro ngaha mu Burundi, ikibazo c'igitoro gice gitorerwa umuti. Gusa kuva yagahindura n'ubundi abajejwe ico gisata n'ubundi ikibazo c'igitoro carabandanyije cibonekeza mu bice bitandukanye, aho abanyagihugu bituga ko bashobora gutonda indwi yose ngo bategereje iritiro 20 za essence, ariko ngo bikarangira batazibonye bivanye no kungene nyene ngo n'ubundi ibibazo bya essence cyangwa se by'igitoro ngaha mu Burundi bibandanya bifata indi ntera. Ibi biruko kandi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yamaze kwifatira mu minwe ico kibazo c'igitoro mu Burundi, aho ndetse byanavugaga ko mu gihe umunyeshikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca yari yavuze ko agiye kuraba ukungene igitoro cobandanya kizanwa mu Burundi, ngo yamiriwe kure n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akamwagiriza ko yoba yarariye ibiturire ngo kugira ngo afashe ishirahamwe Parseme ngo kuzana igitoro mu Burundi. Kuri ubu rero abanyagihugu b'u Burundi barashavuye cyane, bariko baradonda agatoki Perezida Evariste Ndayishimiye bamwagiriza ko ngo yoba yarananiwe kurongora u Burundi na cyane cyane ngo ko gufata ingingo byamunaniye, agaca rero bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo kuri ubu ngubu atakikwiriye kurongora u Burundi na cyane cyane ngo ko yoba ategekwa n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Kandi abanyagihugu babandanya bidoga bavuga ko Angeline Ndayishimiye umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe ngo yoba agiye kumara itunga ry'igihugu azikoresha mu nyugu ziwe nko kugura ibintu byankenerwa bizimbye cyane, nk'uko n'ubundi bamwe amakuru duhabwa n'amasoko yacu nyene mu baba begereye abanyagihugu bo mu mihinga itandukanye babandanya babishikiriza imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Isange TV. Kuri ubu rero biravuga ko kuri ubu kudeta yamaze gutegurwa Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora gutembagazwa isaha n'isaha bivanye n'ubundi ngo no kungene yoba yaranze gukemura ibibazo bitandukanye bihanze u Burundi. Muyandi makuru kandi tuyabandanije kuyari kuravugwa mu Burundi mu ntara ya Kirundo, biravuga ko bakibonekeza abantu bakoresha abana bakiri bato mu bisagara no mu mihana itandukanye yo muri iyo ntara ya Kirundo. Hano uburorero butangwa n'abana barera abandi abana kandi badandaza mu isoko nkuru ya Kirundo, abana bateka canke ngo bagatwara abana babo bakorera ku mashuri n'ibindi.
abakoresha abo bana badashikanye imyaka 18 ni cane abakozi ba leta canke ngo abikorera utwabo bafise uburyo ngo buboneka nk'uko bimenyeshwa n'abaserukira urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB. Ivyo ngo gukoresha abana ngo bikaba vyibonekeza mu bisagara bitandukanye kandi ngo hamwe abana bahembwa intica n'ikize. Abaharanira agateka k'abana bavuga ko ku bana batandatu bibonekeje muri karitsiye ya Bushaza ya kabiri ngo basubijwe ku ishure kandi ngo kuri ubu ngubu bariko bariga neza. Abajejwe intwaro mu makomine no ku rwego rw'intara bakaba basaba abavyeyi babo bo muri izo ntara nka Kirundo ngo kwitarurira abana babo bakabagumiza ku mashuri ndetse ngo bakanabakangurira bakanabakurikirana kandi ngo babaremesha babibutsa ko ngo kazoza kabo kari mw'ishuri. Kirundo kandi n'ubundi tubabandanije amakuru yacu. Musitanteri wa komine mu Busoni biravuga ko yoba yarayagendeye abanyeshuri 55 bava muri iyo komine agenda abagemuriye. Hari kuri uyu wa 31 ntwarante 2025 aho Ngabonziza Richard musitanteri wa komine Busoni aho yagendera abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Ngozi basanzwe bava mu komine arongoye. Uwo muyobozi kandi yabahaye ibiro 300 by'ibiharage, ibiro 300 by'ifu y'ibigori, ibiro 200 kandi by'umuceri ndetse n'imifuko 4 y'amakara. Akaba rero yahanuye abo banyeshure 55 ngo ko boja hamwe ngo bakagira ishirahamwe kugira ngo bakomeze ubumwe n'urukundo biteze kandi ngo baniteze imbere ngo ndetse biteho ivyigwa bimwe ngo vy'akarorero. Abo banyeshuri nabo rero kandi bakaba barashimye uyu mukuru w'igihugu bemeza ko ico gikorwa kibateye intege ngo zidasanzwe. Apolline Bangayimbaga umuyobozi wa kaminuza ya Ngozi akaba yarakengurutse igikorwa aca musitanteri wa komine Busoni co gufasha abanyeshuri bava mu makomine ayoboye. Mu yandi makuru kandi tuyabandanije kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi mu gihe hari amaze iminsi hari ibiriko birakorwa n'abakenyezi kugira abiteze imbere. Rero hari imigambi itatu yoba yarabaye iya mbere mwihiganwa ry'imigambi y'abakenyezi Lady Ipuriz ryo mu mwaka wa 2025 kuri ubu rero yaramenyekanye kuri uyu wa 28 ntwarante 2025 nk'uko twari twabibashikirije mu makuru yacu ya mbere ihiganwa ry'imigambi y'abakenyezi Ladies Ipuriz ryari rigeze mu gice ca kabiri gishira icanyuma. Kuri uyu wa 28 ntwarante 2025 niho iryo higanwa ryasozerwa. Imigambi itatu yabaye ya mbere muri 10 yari yashitse muri ico gice canyuma ikaba rero yararonkejwe imitahe y'imiliyoni 15, iya kabiri igahabwa imiliyoni 13 naho iya gatatu igahabwa imiliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi. Ibyo birori rero by'igice cya nyuma bikaba byaratewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho mbere ngo yaciye yongera agashimwe watahukanye ikibanza ca mbere kangana n'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi, kandi yongera agabira imashini zo gushona abafise umugambi wo gushona ababiri muri 10 bahiganwa. Imigambi itatu yabaye ya mbere muri iryo higanwa ikaba ariyo uwa mbere wa Laurence Ndayisenga mu Ruyigi, umugambi wiwe ukaba ari uwo gukora ingwa. Uwa kabiri ni Berize Ndayishemeje w'Imakamba, umugambi wiwe akaba ari umugambi wo gukora ibirato. Naho uwa gatatu ni umugambi wa Floride Ndayishimiye, akaba rero uyu nguyu akomoka mu ntara ya Gitega, umugambi wiwe ukaba ari uwo gusudira.
Reka rero ndabashimire mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri Rudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko. Reka dusozerere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.